ndakubwira ko satura amabafu atanguye gukanga abanyamahanga abacaye cyane abatanzania abo muri tizi batanguye kucukumira bavuga ko satura amabafu agira abatere kudeta mu mapiano yo muri Afrika. God, ndakwibutsa ko burya iyi ntari hoze si kuvuga ngo ntibizi gutonomwa, ahubwo iramanzi karindira, impene zikabira, ibiyabo bikabyeja, ingurube zikazwira, intare ikabona kuzi gatonomwa, kuko intare si ngombwa itonomwe impene ziriko zirabira, ahubwo intare itontomwa ku zindi ntare igenzi yayo. Guys, mbega ndakubwiye buja piano wumva iki cyangwa ugatahura iki? Bamariyo bo muri tizi batanguye kujukumira bakangarara babonye iyi video kidogo gusa, bumvise ijya audio gusa, batanguye kujukumira bavuga ati noneho uyu muhungu Satbi agira dutere kudeta mu muziki w'amapiano ngaha muri Afrika. Gusa rero amakuru ufise niko indirimbo yitwa Kirisese y'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu Burundi, uyo sonze bamwitwa Satura Amabafu, indirimbo iri kirajugumiza abanyamahanga cyane cyane tizi mu bwami bw'amapiano, ubwami bw'amapiano ngaha muri Afrika ariho muri Tanzania, iri kirabajugumiza iyi ndirimbo ya Satura ari kumwe n'igihangange cyo muri South Africa, uyo sonze bamwitwa Sharp Mackenzie. Guys, mwibuke ko uyu mwana Mackenzie yakoze amahiti menshi agiye atandukanye, yagiye akorana n'ibihanganye ngabyo muri Afrika, cyane cyane South Africa arico gihugu asanzwe avukamo aturukamwo, bari kumwe na Konstantini. Iyo ndirimbo bakoranye na Konstantini mwibuke ko ifise imiliyoni 15 z'amaviews, abantu bamaze kureba iyo ndirimbo yabo ni abantu bashaka ku miliyoni 15. Indirimbo yakomeje kujugumiza n'abanyamahanga no ngaha muri Afrika. Guys, ndakubwira ati rero Satura yahagurutse magabo, yabonye ko igihemba ari piano, kandi n'undisikita nawe akubwira ati jewe nkeneye kuduza piano. Hello bite so jendi basamura meze neza nkuko bisanzwe, kuba tanze nk'abanitwa Jafar Demoza cyangwa te promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, narababwiye ko ari mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize, udakeneye kumva naho haguruka ugende ku kiwanje, ntabwo basomba urusaku. Guys, narababwiye ko ari jewe umupromoter ari kuri vura y'abapromoter ngaha mu Burundi. Nije ndakubwira urira tugiye dushitse nkakubwira ururuka nkabandanya, kandi nudiskita nanje ndakubwira ko Satura Amabafu atanguye gukanga abanyamahanga abacaye cyane abatanzania abo muri tizi batanguye kujukumira bavuga ko Satura Amabafu agira abatere kudeta mu mapiano yo muri Afrika. God, ndakwibutsa ko burya iyi ntari hoze si kuvuga ngo ntibizi gutonomwa, ahubwo iramanzi karindira, impene zikabira, ibiyabo bikabyeja, ingurube zikazwira, intare ikabona kuzi gatonomwa, kuko intare si ngombwa itonomwe impene ziriko zirabira, ahubwo intare itontomwa ku zindi ntare igenzi yayo. Guys, mbega ndakubwiye buja piano wumva iki cyangwa ugatahura iki? Umusaza akubwira ati ukeneye kuba mukuru ukinira mu cyabakuze. Guys, mbega kubwiye uko wumva iki cyangwa ugatahura iki? Uyu wamwitwa nde? Mwitwa Satura cyangwa mwitwa Satbi ivanye nuko uvyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, cyangwa umwitwe Bizimana Bobakari, uyu ni wari kararekura igisongo citwa Kirisese, indirimbo iri kira trendinga cyane cyane nga muri mu Burundi no muri South Africa. Guys, je narababwiye ko aba bakingi bazobakoma bazobavuna. Uyu mudiho wa piano mwibaza karinde yawuzanye ngaha mu gusa rero amakuru ufise niko indirimbo yitwa Kirisese y'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu Burundi, uyo sonze bamwitwa Satura Amabafu, indirimbo iri kirajugumiza abanyamahanga cyane cyane tizi mu bwami bw'amapiano, ubwami bw'amapiano ngaha muri Afrika ariho muri Tanzania, iri kirabajugumiza iyi ndirimbo ya Satura ari kumwe n'igihangange cyo muri South Africa, uyo se wundi bamwitwa
uyo sonze bamwitwa Sharp Mackenzie. Guys, mwibuke ko uyu mwana Mackenzie yakoze amahiti menshi agiye atandukanye, yagiye akorana n'ibihanganye ngaha byo muri Afrika, cyane cyane South Africa arico gihugu asanzwe avukamo aturukamwo, bari kumwe na Kostatich. Iyo ndirimbo bakoranye na Kostatich mwibuke ko ifise imiliyoni 15 z'amaviews. Abantu bamaze kureba iyo ndirimbo yabo ni abantu bashaka ku miliyoni 15. Indirimbo yakomeje kujugumiza n'abanyamahanga no ngaha muri Afrika. Guys, ndakubwira ati rero Satura yahagurutse magabo, yabonye ko igihembo ari piano, kandi n'undisikita nawe akubwira ati jewe nkeneye kuduza piano. Abana b'igihugu batanguye guhaguruka amagabo, babonye ko piano arizo zitrendinga. None King Satura numwe yakare karajugumiza tizi yariki yatanguye kujugumira, bavuga ko Satura Mabafra agira abatere kudeta mu muziki. Ba Mario batanguye kumanika, batanguye kujugumira. Hari abapromota ngaha mu Burundi batanguye kwandika ku bupaje bwabo ati Satura Mabafra gakorana n'umuntu ataragira na hit ataharigeza. Guys, ndababwira ati jewe uyu mwana Sharp Mackenzie aturuka muri South Africa, ariko yakomye benshi. Mwibutsa ko uru rubuga akoresha sigo yahoze akoresha urubuga akurikirana abantu 400,000 bamukurikira kuri YouTube. Abapromota ngaha benshi bo ngaha mu Burundi batanguye kwandika kubwo bupaje bwabo bazana uburofa. Mbega mwibaza ko Prince de 157 kari ikintu cyo gufyinisha? Guys, bamureka gufyina n'ivyo mutazi, kandi bamureka gufyina n'ivyo mubonye vyose, kuko ushobora gufyinisha intare ikakurya cyangwa ugafyinisha inzoka ikagukomora. Guys, ndakubwira ko Satura Mabafra ino ndirimbo imutwara 32 miliyoni 32 z'amarundi. None mwebwe hari umuntu yari bwakora iyo video ngaha muri Afrika cyangwa East Africa? No, nta numwe yo kwigereranya na Satura, kuko Satura arumvisha ko abarundi cyangwa n'abanyamahanga kagiye gukoma abakingi bo ngaha muri East Africa cyangwa Africa, cyane cyane bamwe bigira abakingi ngaha muri piano, ngaha muri tizi. Mvuze tizi bamvuze Tanzania, ushoboye kuvyumva cyangwa udashoboye kuvyumva. Ukeneye kuba mukuru wegera abakuze, mugakinira mu cy'abakuze, mukaronka inyungu nyinshi cyane. Kandi akakubwira ati iyo ugiranye beef na Satura Mabafra ahubwo ibyaza umusaruro, akakwereka ko iryo shavu ryawe ashobora kuridandaza, kandi nushobora kudisikita nawe. Niko umusaza akubwira Satura Mabafra n'amabuye cyangwa umwitwe Bizimana Abubakar. Guys, rero amakuru mfise niko indirimbo yitwa Kirisese ya Satura Mabafra iriko iratwara amafaranga menshi. Video igirirwere muri 32 miliyoni.